Yesu ashimwe cyane ndabaha ikaze mu kiganiro cacu impamba y'umunsi. Uyu munsi turagiye kuganira ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yakuvuzeko kiraruta cyane icyo abantu bakuvugako. Amen. Icyo Imana yakuvuzeko nico kiruta rwose. Amen. Uno munsi mu buzima bwa misi yose uri kurabacamwo cyangwa uri kurabamwo, sinzi amajwi wumviriza, sinzi ibyo wibuka, sinzi ariko ngomba ndakubwira ijambo rivuga ngo icyo Imana yakuvuzeko kiraruta rwose icyo abantu bakuvugako. Abantu baba bafise ibyo abo bavuga, abantu baba bazovuga ati wewe ntacyo uzovamwo, wewe mu muryango nta nico, nta n'umwe yashitse aha. Rero wewe ujya mu muryango ariko wapfuye, ujya mu muryango nuko uzokwama barya abana bo kwa naka hari icyo wovamwo. Ariko ngomba ndakubwire hari icyo Imana ikuvuga ko uyu munsi. Reka dusome ijambo riri muri Yesaya igice cyaho cya 41, turahera ku murongo w'10 dushikana ku wa 12. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakugwanya bazocika ubusa bakamangane. Imana igufashe cyane, Imana ishimye. Sinumva ingene novuga, hari icyo Imana ikuvuza ko uyu munsi ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ngo ntukihebure, ngo nzogukomeza, ngo mbere nzokuramira, ngo n'ukuboko kwanje kw'iburyo, ngo bagutonganya, abakuburanya, abaguhaririza ngo uzobarondera ngo ubabure. Fata icyo Imana ikora kuvuga kuri munsi. Abadayimoni cyo batwetwe bobo hari kumwere bazara bakakwibutsa, uryamye ukwibuka icyo naka yavuze, akora ati rega wowe naka yarakuvumye, rega wowe naka yarakugotana kimwe uzovamwo, rega raba ibyo biko bigenda nabi, ugaca winjira mu rugamba kurwana n'abantu. Naka niwe yatumye mbere ukumera. Ariko ngomba ndakubwire ngo uri mu mugambi w'Imana. Imana ikubwiye ngo ntutinye, Imana ikubwiye ngo izokuramira, ngo abaguhaririza ugiye kubarondera ubabure. Iki Imana ikravana nawe uyu munsi ni ijambo ry'Imana. Mundu urifate urigendere, nubwo bazokuvuga ngo tuzovamwo, urababwira ati ndafise icyo Imana yavuganye nanje, ndabizi ko hari icyo nzovamwo kuko ndi uw'akamaro. Ibi niko ndacamwo ni mapito tu, imbere ni heza. Haleluya. Ndakuremesheje, fata ino jambo guhera kano kanya, ugendere kuri ino jambo, umenye ko Imana ikubwira ngo ntutinye. Nubwo uzohona n'ibibazo, Satani agahaguruka akaguca intege, uramubwira ngo Imana yavuganye nanjye ngo sintinye, ibindi navyo sivyo wanje kumenya. Nipishe nipite. Haleluya. Reka dusenge Imana, dufatanye na jewe mu masengesho, wumve wo kwisengera, wumve wo bwira Satani itera bwoba ryawe ndarimenye. Ibyo abantu bariko baravuga ni bito, nta nico vyonkurako, ariko icyo Imana ivugana nawe, icyo Imana yavuze ko nico cy'agaciro ku buzima bwanje. Reka wisengere. Mana turagushimiye kuri ino jambo. Mwami utubwiye ngo nidutinye, ngo abaduhaririza mwami tugiye kubarondera tubabure. Hari icyo uvuganye natwe Mana, ntabwo batwogira. Habwa icubahiro rero ragororotse. Ibisigaye ngwino Mana udushigikire, ubane natwe, maze umwana wawe ariko arasenga ibyo ariko aragusaba Mana nukuri umugire neza, uzogukoze. Ndagushimiye kuri Imana nziza, kandi uri Imana mufise gusenga kwanje, ni mu izina rya Yesu Kristo senzibi. Amen. Wari kumwe na Nduwimana Sandrine, benshi banzi kuri Kamikazi. Ugira umugisha. Ukeneye ko tuvugana urashobora kunterefona kuri 71 21 50 41. Yesu akugire neza.